Okay, reka tuje mu isokozo rero. Ndagusokoza. Okay. You ready? Okay, sokwe. Sokwe. Ndarampagaze nkarampagaze. Wacho bishura gute? Ndaguhaye. Okay. Inkingi y'inzu. None urugi siko rurahagaze rukirwa ruhagaze. Mugabo n'ibiti birarabihagaze. Kutabivutse none. Okay. Sokwe. Sokwe. Gira soka tamobwa. Niki kintu wibuka? Muhira papa wawe yakunda gukora bon genre imbere y'abana biwe mukumva yuko wowe ukumva uratangaye kuba yokora ikintu nk'ico amahika batwenza genre hari umuntu abayumvira ati hari abavuye muhira badatwenza hari abavuye muhira bashitse muhira babari karume cyane genre kintu wibuka yagutwenza même yarandirimbira yakunda kuririmba ego iyi ndirimbo yakunda kuririmba papa wawe aya nizi wacu ibuka karimbo kamwe gusa zari zabana uraza gusaba wiyumvira iki kibazo okay utwenga iyo uryohewe cyangwa uryoherwa iyo utwenza suramo yumvira ni uyuwe musi mu buzima uteye ubwoba umaze kugira le 8 juin. Le 8 juin. Cyagenze gute? Bon. Warute oyasu le 26 cyangwa le 29 sinzi neza. Musi tuja guhamba papa vraiment wari umusiteye ubwoba. Ukamenga ntiwoshika. Twowusimba. Umva tukava mu kiriyo tukaca dushika dusimbira mu bindi. Wari umusukoye bwa mbere byari ntitwari sinavyeme nabaye nk'utavyemera gato baba babyiye yego ugabo mu nyuma nyene tubona iko biracana hose internet hose byose nibyo mu nyuma utebuka vyakira muhira ninde vyagoye kwakira mu muvukana kuburyo unamubonye gena kuri amuvugisha ubungo yanagukubita nikofe ni bon twese myakweri turabasoda Welcome ladies and gentlemen muraho murakomeye ndizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye so no musi dafite umutumire dasanzwe ni SirenTrick nkuko musanzwe mubizi ku misoso ya gatatu musi ndabatumiye umutumire dasanzwe ndabizi neza ko mwamukeneye kumwumva mu bamajambo yiwe mvuge navuga mumve ndetse n'ubuzima bwiwe genre ingena sanzwe yiyumvira hagenderera ibintu abonesha amaso so katumwakira no musi ndazi ko muraza kuryoherwa turagwaye kazi merci umeze neza eko bon uramutse abakunzi ba Siren Vibes amahoro aho muherereye ku batanzi nitwa Nkurunziza Dorcas eko Dorcas Nkurunziza Dorcas ni muntu ki genre tukumenye Dorcas ninde basi wanda sinde umurundi kazi yego ndumurundi kazi ni Nkurunziza Dorcas wa Nkurunziza Dorcas wa Nkurunziza genre tukumenye neza igashaka twidonderewe abari buvuga sinze kuvugira ibintu ni Nkurunziza Dorcas wa Nkurunziza konyene wari ubivutse okay ni Nkurunziza Dorcas wa Nkurunziza ndetse na Bucumi kandi ni umwe w'abantu babiri yes ni Dorcas Nkurunziza umwana wa nyakwigendera nyakubahwa Petero Nkurunziza niwe dufise muri kino kibanza kumbure tuganire ibigiye bitandukanye so nzere ko bitegoye eko uri ready ego nibibazo okay nganda gufitiye amakesyo ariko kandi ni menshi kandi meza okay trave okay première question kuba umutunzi ni amahirwe canke ni vy'Imana yateguye canke ni mu mutwe canke ibintu vyiza donc namahirwe canke no gukora canke ni vy'Imana yateguye canke ni mu mutwe genre duvuga je ndo mu boss je numva byose biri hamwe kubera kuba umutunzi
urakora cane kandi bikava ku vyiyumviro vyawe kandi bikaca bikwera amahirwe kubera ubaye umutunzi uca urya harya ama opportunité yose bamwe badashoboye kuronka. Hama ntibishobora kuba ari ivy'Imana yateguye Jacques akavuga ati umuntu azoba umukene nubwo fournissa beaucoup d'efforts umugabo ntibicemo. Ego je ndavyibaza ego kubera Imana ibituzi guhera tutaravuka ibizi bizoba imbere yacu. Okay. Yes, ndashaka untandukanirize icaha hamwe n'ikosa. Icaha ni ikihe, ikosa ni irihe? Je nibaza ko icaha ari ikintu ukora uzi. Ikosa naryo ni ikintu kiba utakizi. Ego. Canke icaha n'imbere y'Imana, ikosa n'imbere y'abantu. Oya n'imbere y'abantu bakora icaha. Ego. Ahubwo umuntu akora ikosa. Icaha ni bapito akora icaha. Ikosa ntarakwiye kurikora. Jean ushobora gukora ikosa ndibaza hama ukanyegeza caha ni abantu bakimenya. Umva ikosa wakoze nuko waciye utuma abantu bakimenya. Okay. Bon, twinjire muri Bible gatoya. Muri Bible havuga ngo mu mishishagu yiwe niho dukirira ingwara. Ijambo imishishagu risigura iki? Jean uco disigurira n'iryo jambo rero. Imishishagu iryo jambo rikunaniye. Mama buntu haraza guca story inkoni muhira ko niyo yarivuze. Jean yarivuze kikintu. Ego umva ndarivuga mugabo siko ndabona ingenda risigura. Imishishagu muri zirya nyama bashumitsemo niyo mishishagu yiyo. Donc kiya gihe ivyo bica bitaburika. Kiya gihe Yesu bariko baramucumita niho twakuriye gukira. Ego. Niho twakuriye y'ingwara. Okay. Ni yihe moment iri fani? Sivyo wibuka wigeze kubanamwo nawe muvukana hamwe na daddy. Ego. Nyinshi gusa ndabutse. Shaka kuvuga imwe, shaka kuvuga imwe. Ibuki muvuga ati vraiment yari so funny. Ivugiye nyene vugiye nyene. Numurugira umamaze. Moment. Twariko turaselebra nyene umwe mu tuvukana. Kubw'amashuri yiwe n'intsinzi yiwe. Vraiment vyari biryoshe, bari umwanya uryoshe gose. Okay. Uri Murundikazi nkuko bivuze muri presentation yawe. Hama hariho ibintu abakera bakunda gukora, genre kuvyatuma abana baterama, baganira imigani, sivyo? Ibisokozo, hari imigani, hari ibisokozo, hariho n'ibitito. Muri vyose ari cuzemo. Imigani. Urazi imigani? Ducira umugani kwanza. Uheza guhemuka ibigori bikeya. Uheza guhemuka ibigori bikeya bisigura. Bisigura urahemuka. Hama vya vyiza bikaca biza. Okay, ikaye tuje mu isokozo rero. Ndagusokoza. Okay. You ready? Okay, sokwe. Ndarampagaze nkarampagaze. Wacho bishura gute? Ndaguhaye. Okay. Inkingi y'inzu. None urugi siko rurarahagaze rukirigwa ruhagaze. Mugabo n'ibiti birarabihagaze. Kutabivutse none. Okay. Sokwe. Gira soka tamoka. Ico kikunaniye. Ndaguhaye. Agahanga kimbwa. Naco narinze. Sokwe. Sokwe. Sokoranya no muri kumwe. Izuru n'umunwa. Ibyo bintu biragoye. Sokwe. Kubita binati ntiyotarasara. Ndaguhaye. Urubumbiro.
ivyo navyo vya vrai ok reka turabakorosha sokwe ni ruzi kararengera aguhaye akotsi kabungera aha sokwe ni ruzi umunani meza ndaguhaye umunani naguca mvuga kuvuga umunani mabi oh umunani mabi umunani meza amaoya umunani mabi amabere yimbwa ah umunani mubi amabere yimbwa navyonzi ane meza amabere y'inka vyavuga nta bisokozo uzi ok mbwira ibisokozo uzi ok nsokoza ivyuzi wewe soko ni ruzi ndagenda nkirirwa ndagenda nkirirwa ndagenda shobishora gute uruzi uzi udusokozo tw'abana ivyo bakuze ntavyuzi ok basi iya nyuma soko ni ruzi umugozi utekera amazi ndaguhaye ifu uje kwiga ibisokozo uje kwiga ibisokozo next mukuru wawe nazo abizi okay tuve mu isokozo rero hama tuje mu bindi ni kihe kintu wibuka muhira papa wawe yakunda gukora bon genre imbere y'abana biwe mukumva yuko wowe ukumva uratangaye kuba yokora ikintu nk'ico amahika batwenza genre hari umuntu abayumvira ati hari abavuye muhira badatwenza hari abavuye muhira bashitse muhira babari karume cyane genre kintu wibuka yagutwenza meme yarandirimbira yakunda kuririmba ariko iyi ndirimbo yakunda kuririmbira papa wawe aya nizi wacu ibuka akarimbo kamwe gusa zari zabana yakunda kuririmba indirimbo z'abana ibuka akabasi akarimbo kamwe k'abana twumva ndazagufasha kuririmba no kumenya uri sure k'ikirundi aya si k'ikirundi sa k'ikirundi okay muri sama we have no school nta shuri tuba dufise ni ikihe kintu ukunda gukora muri sama haba harimo kuruhuka en plus kandi no gufasha muhira bimwe n'andi nyene ma activité atandukanye ego okay ndashaka kumenya 24 hours yawe ugenda gute ukibyuka nshaka kutubwira nyene yipasa okay mbyutse ndasenga nkitegura nkanywa icayi ego nja kw'ishuri nkagenda kw'ishuri utagenda kw'ishuri nkagenda kw'ishuri nkaja mu vyo mba napanze gukora ego mvuyeyo ataco nse après-midi nkaruka gatoyi nkavyuka kandi nkaja muri sport iyo ntakoze sport mu gitondo ikindi mvuye muri sport ego cashika muhira tugatera inkuru naho tubana naho tuvukana ego okay ukunda iki genre iyo uri muhira ndi muhira atana kimwe ndiko ndakora uvuga ibintu bibiri atana kimwe ndiko ndakora mba njyana ikindi naco film kurya ntavyo ukunda ndabikunda mugabo si bya bintu biri hafi gose ariko kenshi ukunda kuburyama okay nibihe bihugu bitatu kw'isi bifise population nyinshi mu Bushinwa mu Buhindi sindisi yes mu Buhindi muri Amerika Russie entre ya Russie yes ivyo bitatu bifise population nyinshi okay uraza wiyumvira iki kibazo okay utwenga iyo uryohewe canke uryoherwa iyo utwenze sura mu yumvira vyose vyose ngo tiyumvire vyose ndatwenga iyo ndyohewe canke iyo nibutse ko ndiko ndatwenga urashobora kuryoherwa kubera ngo utwenze
ndashobora kuja mu gihe nkigira ikijuju nukuri nkitwengera nkibwira ibintu nkatwega ndivyo bintu ukunda kwibwira ko twega jewe sinibwira ikintu ndashobora kugenda mu kiyo nkagira ibijuju nkatamba nkaririmba bitari ivyo kaca ndivuga ko ibintu ngize atari ivyo gaca nwera entre tango nuzi gutamba muhiri wanyu canke ubonye baragusumbitse oya ndashaka kusanga ndabasumba canke n'abasumba okay ni uyuwe musi mu buzima teye ubwoba umaze kugira le 8 juin le 8 juin cyagenze gute warute oya su le 26 cyangwa le 29 sinzi neza musi tuja guhamba papa vraiment bari umusteye ubwoba ukamenga ntiwoshika twowusimba umva tukava mu kiriyo tukaca dushika dusimbira mu bindi wari umusi ugoye muri wowe yakiriye gute muri wowe genre kubura umuvyeyi bintu yabaje encore intwari kuri wewe intwari ku gihugu ego bwa mbere byari ntitwari sinavyeme nabaye nk'utavyemera gato baba babwiye ego mugabo mu nyuma nyene tubona ko biracana hose internet hose byose nibyo mu nyuma utebuka vyakira kakira nyene ubugombe bw'Imana ego hama nyene turabanye no mu bihe bigoye ndabitahura hama ndiyakira ego depression wagize mu mutima ya depression ngana gute sinavuga ko nagize depression kubera Imana vraiment yarafashije nta depression nigeze ngira nabitahuye n'ingoga kubera n'umuvyeyi mfise vraiment yarabitwinjijemwo arabitwereka tugira ati n'ubuzima niko isi imeze mama ego hariho kuryoherwa hariho kurira urumva nahagiye ntibitosubira ko tuzoguma turira tuzoryoherwa twongere kandi turire umva ni ibintu biri mu buzima bwa misi yose turaronka kandi tukabura muhira ninde vyagoye kwakiramo muvukana ku buryo unamubonye gene kuri amuvugisha ubu ngo yanagukubita nikofe ninde bon twese myakweri turabasoda mwese mwari basirikare nta numwe vyagoye kwakira genre mwese basi bamwara bitahuye mavuga ati vanda ubugombe bw'Imana ubwa mbere nyene mugabo bwa nyuma après ku buryo basi une semaine ishobora guhera mugabo bimwe affect hari ibintu bigoye kwakira quand même une semaine byarashobora gushika mugabo ntivyaba biri fort gose wow chambo chamura abasirikare mwese muhira kiri yarabigishije ubusirikare yego okay hari abantu benshi bazi mama buntu mugabo batazi mama buntu n'umuvyeyi ameze gute muhira genre hari abantu tumubona ku ma spotlights zigaye atandukanye but tutazi muhira ingene abatesa genre hari video yawe nabonye uri kurata chigutweta ndashaka tuze gushaka de kwiviva en fait j'ai fait de je te jure nayisubiyemo plus de 20 fois jusqu'à maintenant n'ubuguma ndayisubiramo uri kurahamagarira abantu kuza ku church wanyu mwari mufise événement yaba jeune fille ndashaka usubire kandi kuviva hamagarira ladies and gentlemen ariko aba gentlemen mego ntibarimo okay bon ramutse abakunzi ba Siren Vibes gusa babwira ladies and gentlemen hama baso batumirire kuvugira journaliste bahamagara nabonye ushobora kugira publicité bandagerageza can be serious dude none byasubiriye nyene ngene ngo ndabigiye yego mvuga ikibazo twumve bahamagariye muri Siren Vibes yego hamagara muri Siren Vibes bazaze bazana ama sponsor bazana ibintu byinshi dukore kandi mwihereye namwe bw'iwanyu
kama mabona. Okay? Hey guys, mubona turi muri Siren Vibes. Ahantu hatesta, ahantu haryosha, ahantu bakora ibiganiro byiza cyane. Rero kubw'iwanyu barashobora gutera imbere, kubw'iwanyu ibintu barashobora kugenda neza cyane gose, bagakora ibintu biryoshe gusumvya ivyo bakora ubu. Yes. Rero gushigikirana n'ubu nyene murashobora kubasanga aho bakorera mukabafasha mu buryo butandukanye, mu buryo buboneka no mu butaboneka, mukabasengera kuko iki gikorwa nticoroshe. Rero kubwanyu mubafata amaboko, mubashigikire bashobore gukora ibikorwa biryoshe gose kandi bishobora guteza imbere n'igihugu cacu. Murakoze. Okay, mugabo rero afite cyane dushime iyo video basi gatoya. Ladies and gentlemen, mugabo gentlemen mego ntibarimwo. Ndashaka kubatumira muri event. Wavuze event wavuze gute? Ntabwo nibuka. Sinibuka namvutse. Aba gentlemen mubwira aba girlfriends banyu. Okay, bon turavuga rero. Mabuntu muhira n'umuntu ameze gute? Genre hari abantu bamuzi mw'isengero ariko aravuga ubutumwa y'ama video asanzwe yo kuri Instagram atanga mugabo batamuzi muhira n'umuvyeyi ameze gute? Umuvyeyi ari cool gose, umuvyeyi aryoshe, umuvyeyi sinzi ngene nomusigura, araryoshe gose. Arabatera inkuru nyinshi akadutwenza. Ndashaka tubwira akantu yama batwenza ko igihe cyose canke kenshi mukumva mama vyapre. Inkuru nyinshi gose. Aratubwira inkuru nyinshi. Nyinshi gose. Nta musi atadutwengeje kwe. Aguma ari mushashi igihe cyose. Aguma ari mushashi. Okay. Nakaye kamaro ko kuba umukobwa no kuba umuhungu. Ku mukobwa uraza kutubwira akamaro kamwe, ku muhungu uraza kutubwira akamaro kamwe. Genre nimba ari ama responsabilité, nimba ari ama souffrance, nimba ari iki. Bon, nkuko bama babivuze turabagacira abakobwa cyane. Turabagaciro gose kubera turi maboko igihumbi. Turi maboko dushobora gukora ibintu byinshi mu munota umwe. Dushobora kwikorera ububabare burenze gose. N'abahungu vraiment turi maboko ibihumbi bibiri. Oya muri gihugu turi 2000. Oya na 2000. Abahungu niso bakora byinshi gusumba abakobwa. Bon si byinshi mugabo nabo barakora, simvuze ko badakora, barakora nivyo barakora kandi naguma mvuge ngo bararema ahubwo barakora umuntu. Barakora umuntu. Umva turaba ata mugora hari igipasi. Ni igipasi. Oya mugabo tubwe tukwihanje ubundi buryo nkufata ndamugora hari abavuye tukwihanje ubundi buryo mugabo tugafonda undi mo entre temps ntuzi ko bahora bagira hashobora kuvuka umwana avukiye muri labo. Ivyo nivyo ubu nyene mugabo none mwebwe twebwe tudahari niyo labo yokora. Oya haca haza ibipopi bijya papa amaze imisi bakora umutima mubona igifu ariko twebwe dukora umuntu wa vrai abaho nkuko kwawe. Shout out kuri Mutama. Okay. Ndashaka umbwire donc uratudirimbira indirimbo yo muri Cantique uzi muri 3 secondes donc ize muri 3 secondes. Zose yesazobizibiza ngohora cereza nta kitazomwumvira vuze ngo cereza. Wow. Nakandi batwongera akinyongeza ko kuraza ko kiyumvira nta cyane bo bazi kandi cyane. Ndagufasha.
Kitanda c'Imana reka nguhunge duzakatwe none cyane yutse igitero naco nzi okay ririba ntaciyutse ziragiye cyane ukamwishura bwiye ngo ririmba indirimbo zigenda iyumvire ntacyo ndaguha mwanya ndiko ndabibona gusa na melody shigenda amajambo bana lips Bego niri muri kantine urukundo yes Kwimana yacu Goruharuse rangurika rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rushikayo Gwatumye yeza za mwisi yacu winu waturuhuke mbere na wamwa nawe changazi yatoya samwa kira Eke gwa rukundo Imana yakunze abari mwese kanda gusaba akantu gato upreaching abantu bariko baratukurikirana Imana iradukunda babwire afite imingo babwiye ko ngura byutse babwire yere Imana iradukunda kandi dufite imigambi myiza gose myiza imigambi yo kubaho imigambi tari yo kutwica ariyo yo kutugira abazima umva mu Mana rero byose birahari mu Mana nta na kimwe kibuze mu Mana harimo gutwenga mu Mana harimo ukorera rimwe rimwe kuko rimwe rimwe iratugerageza irabaho kwizera kwacu kugera urumva rero mu Mana byose biriyo zijya modoka ry'amahera ajy'amashuri meza burya buzima bwiza mushaka buri mu Mana rero imbere yuko burya buzima bwiza ubuviva bubanza buza mu buzima bwa misi yose bubanza kuba mu mutima wawe ufise Yesu ufise ubuzima butesa gusumvya n'abajya bafise amazu badakijijwe gusumvya abajya bafise amazu meza ama etage barara badasinziriye urumva rero mu Mana ufise amahoro mu Mana haratesa umva urashobora kuba ubona mu kazu kabi kanya mugabo ukinjiyemo ukumva utwenze ukumva uranezerewe ukajya mumeze neza ukaruhuka ukavyuka umeze neza urumva mu Mana byose ni bon bon hariho kenshi twebwe abantu tuza kwiyumvira ko maybe abana bakuriye mu rupangu abana b'abategetsi hari ubuzima ataza kubamo hariho imikino abana bo muri quartier bakina nshaka tugira imikino mwakina muhira nawo muvukana maybe canke nawo mubana muhira kange horo amajo y'amaboko maya hari indi je sinzi ngene bayita bakina bane y'amaboko imwe bafatana uko bakagira bijya vyuke bayita gutega basijuje hari indi je twakina canke no mugikina yani doze kuyikina kaye twakina yaba ari mizingi ine tukiruka ugaharura 100 ukiruka maka umva abari nka horo uguma wiruka ukagwa muri wa muzingi uri kuragerageza rero kubuja uve mu muzingi umuje mu wundi bakagerageza kugutera kugira uvemwo uba wita gute mu mukino mwarakina ijya mikino genre bangusa ni abana bo musite imikino y'amakopo ijya y'abana bateka iki guteka yego twarabigize mwateka mu bikimwe
umwe ateka amasafuri abandi bateka mu bukopo bwa sauce tomate mugabo ntitwabigira komje twabigira nyene dushaka guteka tukagenda tugateka tukiryohera nyene ngo mama ngo yatetse kenshi wakina wewe wakunda gukina imikino y'abantu urinde ushobora kugira bakina ari mama papa aya ntabwo nibuka wakunda gukina uri mama Egira bakunda gukina uri mama urakunda kuba responsable genre mu bintu byawe canke mu bantu muri kumwe ubukunda kwibona ati bon abarigenda umucifu muri oya izo onye navyo mucongereza bavyita selfishness kubera ko ushaka kuza imbere y'abandi bose buri mwanya bari vyiza bari vyiza urumva n'abandi barakeneye kuja hejuru ya kugira ubigireko okay ikibazo rero bon ni cyanyuma yes ugiye ku ishuri genre ubwa mbere maybe abantu bataramenya abo muri bo canke kumenya ati bon uyu n'umwana w'umukuru w'igihugu ntama gihari kumenya ati uyu n'umwana w'umukuru w'igihugu genre ni ikihe kintu cagura kwiadapta imbere y'abandi banyeshuri mwigana vyari bisanzwe je nifata nk'ibintu bisanzwe ko turatera inkuru rwose turasangira bimwe bagira vyo gusangira icumwe yazanye nk'ubari bya sasta tugasangira ibisuguti tugasangira tukagurira umwe yabuze jamba mbona bisanzwe kandi babiryoshe nta mwana birashika akagutinya canke nk'umagakurikira atanakuzi mugabo ugasanga ku bandi baravuga ati harubahutse mugabo nico nyati kawo kandi bisanzwe kuko nanje ndo umuntu nk'abandi yego ntahantu wari umaze kugenda mugabo ukumva umengo maybe bive na sécurité abantu bakuri inyuma abantu bakuri ku ruhande badashobora kwemera gukora ikintu ushaka ukumva umengo birakubuje amahoro uratebuka bimenyera ako vyarigeze sinzi ko navuga ngo yego canke oya mugabo uratebuka bamenyera kuko abariko bimeze abari vyo ubona biba aba nabo ari itegeko bahawe urumva ucuborohereza nabo hama nawe ukakora ivyakujana aho hantu yes nta gihe birashika ukaba ukuze ukaba ufise programme ahantu mugabo ukaba wumva umengo wari kugenda wenyene yego mugabo ni vya bindi nyene nabo baba bari ku kazi kabo yego ubu uramaze gutahura ko n'akazi kabo hari ivyo naje nabwirizwa gukora yego kandi ukabubahiriza wow ku muntu akubona maybe nk'icitegerezo uvuga ati ujya mwana umuntu ameze uku unya yavukiye anya yagiye amahirwe nk'aya anya niyo message ushobora guhereza abantu biyumvira maybe ubuzima bundi ku bantu nk'abamwe donc message ushobora guhereza umuntu akubona akavuga ati abana sha barahiriwe canke ati jeho kubera iki message ushobora guhereza umuntu yiganyira muri make vyose ni Imana ico nabonye ni Imana gutwenga ni Imana kuba mu buzima bwiza ni Imana kugira je navuga kubaho ubuzima bwiza simako butunzi aya ni vyandi nyene navuga ufise Imana vyose yabirimwo ubutunzi bufise kuko ijambo ry'Imana navuga ati ngutungishije benshi umva ufise Imana muri wewe ubutungishije n'abandi benshi umva rero ko ufise Imana ubufise byose ufise ubutunzi bwo mutima ni kwera nibwo bukomeye gose gusumvya ubundi butunzi bwose yego okay bon dusozere iganiro cyacu kuri kino kibazo nizihe ndoto mbi umaze kugira mu buzima genre uryamye ukarota ikintu kavuga mvuga ati Imana yanje ibintu ndose ndabizi kumaze kubirota byibuke kurota inzoka amaze kurota inzoka yego kwera je ndatinya inzoka gose nico gikoko utinya yego bon ku bantu b'abakristo genre hariho ibintu urota mugabo bikaba bifite insiguro ya inzoka bisigura iki bon joko ndabizi bavuga ko isigura ububeshi n'ubupokrite ico gihe muri iryo joro
wavyibutse buke mu gatondo kwa birose canke aho nyine wacuvyuka iryo joro ndavyibuka ko yari amasene menshi mfata mvyutse naciye mfata ndavyandika hama ndasenga ca nongera kandi ndaryama ico gihe vyagenze gute ayo masene yaraya ibintu wanditse ni vie privée ni vy'Imana maybe yariko irakubwira yego okay reka ndagushimiye cyane rero yego nawe urakoze koze kubw'umwanya wawe umwanya ushobora kuduhereza antuka byari byiza kandi byari funny twize bize nawe wize yego wize ibisoko oya en fait tugenda muhira wicara umvize ibisoko nta gitabo cy'ibisokozo mufise uzokirondere harimo ibisokozo byinshi kandi biryoshe ushobora kucukumbura bya bintu vya kera byo bakera bigere bicara bagatera inkuru reko merci rero yego nawe mwakoze kuntumira yes shimira ko nzosara vibe bafashe umwanya kukuraba yego mwakoze kutwumviriza no kuturaba kandi twizera yuko kiganiro muzogikunda kandi mugashigikira na Siren Vibes. Yes. Yego. Merci beaucoup mwese mariko muraturaba wafashe umwanya wo kuraba kino kiganiro cyacu en tout cas byari biryoshe cyane so ndagomba kandi kuraba ibindi biganiro no gupartage ibiganiro byacu ama commentaires ndetse n'ama like merci beaucoup. Siren Vibes TV